Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yaciriye imigani abigishwa biwe ati: ubwami bw'ijuru busa n'itunga ryari rinyegeje mu murima. Hanyuma umugabo araryitorera, ararinyegeza, aca ajana akanyamuneza kenshi, aja gushora ivyo atunze vyose ngo yigurire nyama. Kandi ubwami bw'ijuru busa n'umucuruzi yironderera intabonwa, asanga intabonwa itari bwaboneke, aja gushora ivyo atunze vyose ngo ayigurire. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Inyuma yaho twumviye ingene Musa yaronse amabwirizwa ya mbere Imana yamwandikiye ngo yashire igihugu c'Imana, hanyuma agasanga kubera agashavu yayamenaguye, yayamenesha yashuri bari bibumbiye, yaravuye arasubira ku Mana ku musozi wa Sinayi kugira ngo aronke ayandi mabwirizwa mashasha, hanyuma aheze ayashire igihugu c'Imana. Muri uyo mwanya yaragiyeyo kandi asubira kumarayo umwanya muremure. Batubwira ko yamazeyo imisi 40 n'amajoro 40 akibukana n'Imana. Iyo retraite mwoyishobora? Hariho retraite bita retraite ignatienne, imara imisi 30. Murumva naho nyene ndishikana 40. Kumarana umwanya n'Imana ngana gutyo si ukuvuga yuko kumbure baharuye umunsi umwe imisi 2, ariko no kuvuga umwanya munini ukwiye wo kumviriza neza Imana. Cane cane ko Imana muri ayo mabwirizwa yasa nk'iyibahaye ikintu gikomeye kidahinduka. N'uyu munsi abakunzi b'Imana bashaka vy'ukuri gucudika n'Imana, Imana ikaba vy'ukuri Imana yabo, Imana y'ukuri Imana yabo, bakongera nabo bakaba ab'umukama mukuri, bategerezwa kugendera muri uyo muhora. N'umuhora uvuga ubucuti bwacu n'Imana mu vya mbere nyene bimwe binyaruka ko umuntu aca yumva atarinze kuja kwiga teoloji ihanitse, atarinze kumva inyigisho zikomeye zivugwa n'abantu sinzi bahanitse bize bibimeneke, ukayumva neza uti iyi niyo nzira ya mbere y'Imana. Hamwe ijambo ry'Imana rigira ngo ico Imana ikumenyesha ntikiri kure. Ijambo ry'Imana ntiri kure ngo uzoje kurirondera hakurya y'amazi canke uje kurirondera handi hantu hanitse. Imana yagomba kubaha nk'ikintu kimeze nk'ibwirizwa shingiro. Iwacu muri Afrika kubera ibintu by'abantu badutwara bagomba kwigumira ku nibo baguma bahindagura ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro irahindutse, inkwari igahinduka, ibwirizwa shingiro rigahinduka. Ni instabilité, no kutumva neza ibintu by'intashinguka vyama bifatanya abahitiye abariho uyu munsi n'abazoza, kuko abantu mu bintu bimwe bimwe turi bamwe twese. Ari naco gituma mugabo kandi murumva yuko na Musa kugira ngo yakire ibwirizwa nk'iryo si ikintu yakira mu munsi umwe, ngo amara imisi 40 n'amajoro 40. Iyo gishaka gushinga ibwirizwa shingiro mwibaze ko ari ikintu giyumvira mu munsi umwe. Kandi rikaba rero irizoherekeza ayandi mabwirizwa agenda arahinduka uko ibintu kumbura ibihe navyo nyene bihinduka, ibintu by'ubuzima bigahinduka, akaronka urufatiro. Ahandi ho twokwama turi bigeu bitigera vyumva iyo biriko birava niyo biriko biraje. Ico kintu uyu munsi turakeneye kucumva cane cane, kumva ico twita kuba abantu bubakiye
ku kintu gihambaye kimeze nk'inkingi. Be nk'akarorero nk'ejo ko turiyumvira ingene two kwagura aha hantu mugasengera ahantu hagutse hugaye neza kandi haca n'akayaga neza, ko turiyumvira tukumva tuti tumene uruhome ngaho tugasanga hari inkingi ikomeye cyane ku buryo tuyikoze ko studio zose zoca zihenuka. Ivyo ni ibintu by'intashinguka kuri iyi nzu. Ivyo hariya byose amantene yose yoshatibagurika kuko niho inzu ihagaze. Kwama twumva ibintu by'intashinguka bikomeye, n'Imana mu kubiduha yateramanye natwe ikagira iti aha hantu harahambaye. Ibatisimu yawe ni ikintu gihambaye gose. Murazi yuko mbere ari yiduha akabira, ikaduha ubwoko, ikaduha amamuko y'Imana tuzoserukana imbere y'Imana, igihububira n'amamuko yandi migambwe twishima ko n'ibiki byose bere hariya ku mpanda canke hariya kuri Grand Seminaire, ahantu hose mu bikabana byo bikajabuka bikaguherekeza hakurya. Ari ibintu by'intashinguka umuntu adashobora gukora ko. N'igihe ubona isi hindagurika, hakaza abantu b'amafaranga bakagomba gufata uw'Imana yaremye ubudahinduka nk'umusore bakamugira umwigeme, bakamuteragira ibihimba by'irondoka ibindi canke bagakurako, kavuga uti ni isi yacuramye itanguye gukora ahantu hinashinguka. Abantu turakeneye kugaruka mbere muri aya mahindagu nibi byose tubona biguma bihindagurika iwacu, bijanye n'ibi bihindagurika by'ibijugu bya technology ziguma rizana ibintu bishasha, gusubira ko abantu tugaruka tukimvira tuti mbega burya ni igiki cy'intashinguka gitegerezwa kwa makiriho kugira ngo ngume ndumuntu vy'ukuri uko Imana yamwiyumviriye, kandi ngume niyumvira Imana uko yanyimenyesheje mu kuri. Uko yanyimenyesheje mu kuri kwayo. Musa akamara rero imisi 40 n'amajoro 40 ariko arateramira ikintu cy'inashi, ni nk'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'Imana y'uwo wese, y'ubucuti bwacu n'Imana. Aho rero tukama tuhazirikana neza. Mbere hazoza igihe n'umukamagira ati menya no kubishikiriza abana banyu, babikurane babibonkemwo bibinjiremwo. Aho hari isezerano y'intashinguka ku muntu wese ashaka gucudikana Imana vy'ukuri. Murabona yuko nubundi kenshi ibintu biza bihindagurika biguma bigomba gukora hajya ahantu muri ayo majambo 10 y'Imana, tugasanga uretse ko twebwe nyene tuba turiko turikora akugira ikintu kibiki gukora mu nda, tugasanga turiko turashinyaguriza Imana, turiko turigira ibimungu, ariko tugasanga twebwe nyene turiko turisubiza mu buja. Mwibuke yuko ajya amajambo 10, ajya amabwirizwa 10 yumvikanamwo urukundo rw'Imana Imana ifitiye umuntu, ikagomba ko aba mu gihagararo cy'iteka ry'umuntu uko yamushatse. Yayabahaye ibakuye mu buja mu Misiri, ubuja bwa Faraoni. Irabwira iti kugira ngo ntimusubire gutakaza iteka ryanyu, muvuye mu buja bwa Faraoni muga mushobora gusubira mu buja bundi bugoye igihe mutogendera muri aya majambo. Umuntu adashaka kujakarira inabi, kujakarira ibinabiri yakagomba kugumya iteka ryiwe, igihagararo cyiza Imana yamuhaye, ategerezwa kwa mariko arazirikana ubuzima bwiwe muri ajya amajambo 10. Cyo gituma mubona ajya amajambo 10 ni nk'inyipfunyapfunya mbere y'iyindi siguro y'amajambo ya Yesu Kristo, aheza akayadusigurira akayaduhishukamwo bisumbirije binengesereye Imana se wiwe, ngo abe koko natwe papa wacu, Imana yacu.
ayo majambo akayateramira kugira ngo ayashitse, akarara ijoro ryose ariko arasenga, mbere akemera akayasinyisha amaraso yiwe ku musaraba, kugira ngo atwumvishe yuko si amajambo asanzwe. Umuntu iyo yakoze ko hagize abantu batangura kuyakora ko, n'abantu basambuka, n'ibihugu bisambuka bigasanzara. Iyo dutanguye kuyakora ko hari ikintu dutakaza gikomeye kandi gihindukira kikadukora twebwe nyene. Turatakaza ukumva ko turi abantu b'Imana kandi tukavyumva nk'igihugu. Ni hamusanga ubona umenga tugomba guca twubaka igihugu c'abantu b'abanyoni, abantu babeshana, abantu baza barahana amashano n'uburozi, abantu bakina amadiri utamenya uti by'ukuri uyu ni inshuti yanje ishika, afise ubucuti yumva ko buhagarariwe n'Imana, ubucuti bwanje nawe ko buhagaze mw'Imana, canke yitwaza Imana kugira ngo arabe ingene yoncamwo. Uyu munsi twitwaza Imana nk'idufasha guca mu bintu kwacu ko tubishaka, ko tubikinye nk'amadiri, ntituyifata nk'iyihagarariye iteka ry'uko umwe wese ahuye na mugenzi we bimufasha guhagarara mu iteka ryiwe kandi akubahiriza iteka rya mugenzi we, kuko yumva ati n'umuntu wo mu gihugu c'Imana. Aha rero niho duca tuzirikana ingene ivyo kugira ngo bibe mu muntu bishobore kumuragamamwo, si ibintu yo kwishoboza. Ngo Musa nawe nyene kugira ngo aze bitahuza igihugu c'Imana afata amajoro 40 Imana iri kwiramwumvisha, n'imisi 40. Hariho ibintu vy'Imana, biri ibintu vyose vy'Imana. Hajya baramwumva ngo ingabirano y'ukwemera, ingabirano y'ukwizigira, ingabirano y'ubukomezi bw'Imana muri twebwe. Nyibaze ko ari ibintu biza gutyo. Oya, sukwihagarara ko sukwiyemeza uti jewe ndiyemeje ibintu vy'Imana nzobishobora, bigukubita hasi mu kanya gatonya. Bigukubita hasi mu kanya gatonya. Twarabonye abantu benshi baboneka ko bakomeye cyane mu vy'Imana, ubwo ugasanga harageze igihe haragiyemo n'akantu kubwishime mu vy'Imana bakagwa. Ukaba ushaka kuzigama ubwiza bw'Imana muri wewe, ukaba ushaka kuzigama ubukomezi bw'Imana muri wewe, ukaba ushaka koko kugira igihagararo muri wewe c'umuntu w'Imana uko Imana imushaka, fata umwanya wo kubana n'Imana, kandi umwanya ukwiye, kandi umwanya vy'ukuri ushizemo urukundo rwawe nk'uko ari urukundo uhaye umuntu w'umugenzi. Uraba umuntu w'umugenzi mufitaniye rendez-vous, ingene uyitegurira kandi ingene uyibamwo na telefone uzimya. Ibintu ni umwanya w'Imana. Uyu munsi hari ibintu byinshi bitwiba umwanya w'Imana, bitwiba umwanya w'Imana. Bizotugora ko dushobora kwiyumva mw'ibintu uko Imana ivyumva mu mutima wayo n'ingene ishaka kubiduha, igihe tudafata umwanya wo kuvyumviriza imbere y'Imana. Kabona umuntu aje kumara isaha yose muri adoration, ntiwibaze yuko umenga no guta umwanya. Hariho ibintu bigoye gutwara mu buzima bw'abantu aho hanze. Muri ubuzima bwacu hoho burimagurwa n'ibintu byinshi, burimo ibibazo byinshi, ushobora gusanga wataye umutwe, wazitaye, igihe utoba wegeranijwe n'ububasha bw'Imana iguhumuriza iti humura, ivyo vyose ndabibona ndabizi. Uca usanga uri kurakurikira ibintu ko Imana ikakwegeranya, rimwe rimwe bikanakenerwa yuko umuntu ashobora no guhagarika ibindi vyose yirukamwo akaja muri retraite, nkuko kwa Musa aja muri retraite ndende,
akavayo yabaye mushasha, akavayo afise ingingo shasha, akavayo naguye ibintu, akavayo atumbereza neza ubuzima bwiwe muri rya teka ryo kuba umwana w'Imana. Hariho ibintu bidashoboka gutwara muri ubu buzima kumweza bivuga ati tutari kumwe ntacyo mwakwishoboza. hariho ibintu bidakunda. uretse ibiba hanze yawe, hari n'ibiba muri wewe. igihe utaretse Imana ngo ikubuganize nk'ubukomezi n'ubwiza bwayo, bidashobora kukuvamo, kuko wavutse nk'abandi. nugira ngo wakorotse uva ku gicu nk'umuvejuru, wavukiye musi yakomeretse nk'abandi bose, wakuriye ahantu hagoye, uca mu bintu bigoye, uca mu bintu bikwinjiramwo bikakumarka, ukucanke kuriya bikagukomeza, ku buryo bw'uko kugira ngo uzovemwo wa wundi Imana ishaka, wa wundi n'abantu bashaka. ko abantu burya sinimwe bameze. Societe yacu iratwonona, mugabe ikagaruka ikagutwenga iti mwisanze naho nakononye, nagushaka uri nta makemwa, nagushaka uri nta makemwa. Ubuzima bwacu uko bumeze aho hanze burashobora kukonona, mugabo ugahindukira bukakubaza buti kubera ko utari nta makemwa. Sinzi umuntegeze uvuga ati abantu bose bariba hafi yanje, je bagashaka komba umuntu atiba. abantu bose barabesha, none bashaka ngo mvuge ukuri. abikure he? ni nko gusaba umwana wo mwibarabara ngo aho umuntu agororotse umwana wo hariya kwa president yarezwe neza. abikura natwebwe hari hindero Imana itureresha mu kuza imbere yayo ikaduhingura. Naha mwumvise ngo Musa avuye ku musozi arashika mu gihugu cy'Imana ngo bakamubona yakaka, bagatinya no kumwegera. ubwiza atahora afise igihe yarakiri hariya gusa avundagaye mu gihugu hariya, ubwiza akura kumana igihe agiye ku musozi akamarana umwanya n'Imana, umwanya ufashe. hari ubwiza bw'Imana, hari ubukomezi bw'Imana, byose n'ubupatiri yacenga twe turabiganira. ukabona ingene ubuzima buturesha buke buke bukakwiba igisabisho, mbere bukanakureka ugashaka no kuba mu bisabisho, bukazira mu gisabisho, bugaca bukwibiramwo n'umutima w'igisabisho, ukavuga ibisabisho mugabo atamutima w'igisabisho ufise. naye wacu ntidusenga twese, nitugenda duseguye amabibiri kandi manini manini, nituvuga amashapu nitwaba mu bikorana. none bigenda gute ko duhana amashano n'uburuzi kandi bakayatangira ahari kuhabera ibikorane, ahari kuhabera imisa, ahari kuhabera ibiki? bigenda gute? kibazo gikomeye. kuvuga yuko shetani yaradusanze ku rubuga rw'ivy'Imana, iratwiba, itwibiramwo umutima w'igisabisho. ntushobora kuba wamaranye umwanya ukwiye n'Imana, gusohoka kuja gutora umupanga, gusohoka kuja gutora igrenade, gusohoka kuja gutora akantu ushirira mu ndyo wundi, gusohoka kuja gukina amadiri, gusohoka kuja kwiruka kuri mugeni. ntibishoboka. nuba wasenze Imana yikuri, apana, ibikunda. wavuye ku musozi, nta bwiza bw'Imana wazanye, ntaco wazaniye ikindi gihugu, ntaco wazaniye abandi bantu. ni vyiza yuko igihe cyose tuje mu nkoka y'imisa wiyumvire ko hariho ikintu ushiriye abandi. igihe waje kuri uyu musozi, ibaza uti shiriye iki abandi cy'ubwiza bw'Imana, cy'akanyamuneza, ubukayangane bw'ubwiza bw'Imana. ndabashiriye iki? niwashikari ugacushika ubigishirira, kumbura usange shetani gutega umutego, usange n'injya zawe baziriye, cyo bagira ko wasangiye Yezu, utukagurana usambu, ushiriye ikabandi, ushiriye ikabandi. guhura n'Imana bitaduhindura, twibuke wawo ndagira ngo haba harimo igitangaro ca shetani. kwama mu vy'Imana atakano nakamwe kubwiza bw'Imana kagutahamwo, harimo igitangaro ca shetani. ntidukundire shetani kwikora ibitangaro muri twebwe.
dusaba Mukama kugira ngo by'ukuri atugumiriza, duhe adukomereze umutima wo guhura nawe, kandi tukamuha umwanya ukwiye, apana kumubipa. Uko utamuha umwanya ukwiye n'urukundo, niko hariho ibintu utadugamwo by'amabanga y'ubwami bw'Imana, kandi birondera ubukiro bwawe n'ubw'abandi benshi. Musa n'umunyapolitike, n'umu administrateur, n'umugestionnaire w'igihugu cy'Imana, ajira igihugu cy'Imana, arorganiza, akagiha intumbero. Politike no guha organisation nziza. Ibi bintu by'iwacu byose ubona umenga byananiranye, ukibaza uti biriko bikinigwa hehe, nibikibiboshe, bibira bibagute. Igihe twebwe n'abantu bacu tutabaye by'ukuri imbere y'Imana, ngo Imana iduhindure, twumve ko yatugize igihugu kimwe, tuzokwijya twimare, tuvuge gose, twiyerekane ko dushobora gutora inyishu ubwo nyene, ariko nabyo tuzoshobora, nabyo tuzoshobora. Musa kugira ngo ashobore kuringaniza neza igihugu cy'Imana, ngo agishitse mu gihugu cy'uburukiro, kugira ngo tuze dushikire igihugu cy'uburukiro kimwe tumaze iminsi turirimba ngo vision 40-60, tutamenye kwemera ngo duhindugwe mu kuri n'Imana. Tuzoguma tubiririmba, ariko tubona tutigera dufata ifori ijana hariya kubanira Imana mu kuri, kandi tukumva tuti ntitugisenga gusa kubw'utunyungu twiwanje. Ibintu by'Imana turiko turagomba kubiprivatiza, senga Imana iduze ibintu byanje, migisha n'imihezagiro yanje n'umuryango wa mugabo, ntitwumva igihugu, ntitwumva abandi, ntitugire indabo y'Imana imenya kumva agaciro k'umwumwe mu gihugu cyayo, atanumwe ifata nk'umuntu arenze ko, nk'igitogwa nahatozamwo ntacyo. Oya, nicyo gituma kuko udashobora kubigirira bose, umuntu umwe wese hariyo ahantu bigirira bose, icyo twita inyungu rusange. Ibi twese iyo tubikoreye neza, dusanga twaronkeyemwo, twadugiye hamwe twese, dusaba Mukama kugira ngo muri uko gukorera ubwami bw'Imana, iyo ntabonwa y'ubwiza bw'Imana muri twebwe, turonke igihe tumenye kwakira neza Yesu Kristo n'amajambo yiwe, bidufashe kwitunganya no gutunganya ivyo byose dusangiye nk'inyungu rusangi, kugira ngo twese dushobore kwiyumva nk'abariko bararangurira ubuzima bwabo mu bwami bw'Imana. Amen.